Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'ayandi makuru twabateguriye, turi kuwa gatandatu ku itariki ya 5 kwezi kw'icumi 2024. Murimenyereye ko tubategurira kandi tukabagezaho amakuru abavugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo bigena bene gihugu, kandi hakazaho n'amakuru havugwa menyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi, tutibagena yandi yose tubatohoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Umwanya rero w'amakuru twabateguriye tugiye kwibanda cane kuri politike. Ingingo ya mbere tuza kwibanda ko niye hari itangazo ry'umugambwe Sahwanya Frodebu kubijanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa n'agatotezo uriko urakorerwa. Nkuko rero biri muri iryo tangazo ry'uwo mugambwe ryatewe ku mukoro na Patrick Nkurunziza arongoye Sahwanya Frodebu ku rwego rw'igihugu. Umugambwe umenyesha ko urajwe inshinga n'agatotezo uriko urakorerwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukoresheje urwaruka rw'imbonerakure ruhurikiye muri uwo mugambwe, aho henshi amabendera ya Sahwanya Frodebu abandanya sahurwa, ingoro z'umugambwe zikabomorwa canke zikononwa n'izo mbonerakure. Muri Sahwanya Frodebu bati ntiturota twihora, ariko bibaye ngombwa tuzivuna. Ubuserukizi bwa Sahwanya Frodebu ku rwego rw'igihugu rero bukaba busozera iryo tangazo busaba inzego zitandukanye guhera ku mushikiranganji w'intwaro ya hagati mu gihugu, inzego z'intwaro mu gihugu n'abajejwe ubutungane guhagarika ku gatotezo kariko karakorerwa Sahwanya Frodebu kuko ngo akataretse kaba agasema. Tugiye kubigaruka ko vyose muri aya makuru biri muri iryo tangazo byose tukaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Iyi ngingo tuza kugaruka ko irabana n'ubutungane. Kandi Claude Nduwimana harazwi cane nk'umumenyesha makuru, ubwiwe yavuze ko yigenga ndetse na Muhiza Medare baraciriwe urubanza rumwe, ariko ko bahanywe kuratandukanywe. Ni nkuko abagumizwa mu munyororo barahejeje ibihano baciriwe, abandanye rero biyongera abandi bagafungwa ata dosiye. Ivyose turaza kubigaruka ko dufite ikopi y'urubanza rwa Kenny Claude Nduwimana na Muhiza Medari ku rubanza baciriwe ndetse n'ibihano bahawe n'ivyaha bagirizwa, vyose bikaba vyanditse muri urwo rwandiko. Turaza kubagezaho rero makuru harabana n'urupfu rwa Zigamasabo Joseph Munyororo yankiwe kwivuza, hamwe n'ayandi menshi twabateguriye muri uyu mugoroba. Ntuze gucikwa. Iyi nimbonesha kuri ya Hejuru TV, turabahaye kazaho muri hose mwe mudukurikira muri mu Burundi imbere, mwe muri mu bice bitandukanye bihana imibe n'u Burundi, mwe muri ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese kandi turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru. Tari wafyona kuri subscribe canke s'abone vyona ko kugira ngo uronke amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere. Itangazo ry'umugambwe Sahwanya Frodebu ryerekeye iburabuzwa ry'ibikorwa vyabo mu gihugu. Amabendera aribwa, ingoro zirononwa iyo zitabomowe. Sahwanya Frodebu ni umugambwe uri ku kivi witegurira amatora yimirije. Muri iki kiringo uraboneka cane ko uriko urahurumbirwa ku rugero runini, kukaba nkako abanyagihugu bararuhishijwe n'ingorane zitandukanye bafise mu buzima bwabo bwa misi yose. Bawugirira icizere ko ushobora kuzana impinduka mu gihugu bagaheza bakaruhuka. Ariko rero Sahwanya Frodebu iratewe umutima uhagaze n'itotezwa, agasuzuguro iriko iragirirwa n'umugambwe uri ku butegetsi ukoresheje urwaruka rw'imbonerakure zawo. Amabendera y'umugambwe arirwa mu mihingo itandukanye itari mike, aha naho ingoro z'umugambwe nazo zitononwe canke ngo zibomorwe. Ivyo twarabibonye muri komine Rutovu, Rumonge, Nyanza, Mabayi, Mpanda, Bubanza eka n'ahandi. Umugambwe Sahwanya Frodebu uriyamirije iyo ngendo igayitse, ukamenyesha ko utarota wihora, ariko kandi bibaye ngombwa ngo uzivuna. Uramenyesheje ko amabendera canke ingoro si umugambwe n'ibimenyetso, umugambwe uri mu mutima. Umugambwe Sahwanya Frodebu urasubiriye gusaba
umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ngo ahagarike iyo tetezwa kuko burya akataretse kaba gasama. Ikindi uwo mugambwe Sahwanya Frodebu usubiye gusaba nuko inzego z'intwaro mu ntara, amakomine, amazoni no ku mitumba ngo bahagararire neza uburongozi bwabo, bafate imigambwe kumwe n'abanyagihugu kumwe. Ikindi nuko ngo inzego z'ubutungane bazisaba gufata mu minwe iki kibazo c'itotezwa kimeze nk'akaranda kariko karakwiragira mu gihugu, kuko burya kananira abagabo ntiyimye. Ikindi nuko ngo abarundi bose na cane cane umugambwe uri ku butegetsi ngo ko boja hamwe bagategura bagatunganya neza aya matora yimirije ku neza y'igihugu n'abanyagihugu, kuko ayo matora atagenze neza n'aya migambi ya 2040 gushika muri 2060 ngo ntizoshoboka. Bigera i Bujumbura kw'itariki ya 3 Gitugutu 2024, umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Patrick Nkurunziza niwe yasinye kuri iryo tangazo, ndetse aca aterako na kashe y'uwo mugambwe muri presidence yawo. Nivyo rero twari twashimye kubagezaho ku ngingo ya mbere kugira ngo mumenye ibyo Sahwanya Frodebu iriko iratangaza ku mabi iriko irakorerwa muri iyi minsi. Ikindi nuko twababwiye ko tuza kugaruka mu gisata c'ubutungane tukarababwira ingingo zafatiwe Nduwimana Kenny Claude na Muhiza Medali. Nk'uko rero biboneka mu rwandiko rwashizwe habona na Tribunal de Grande Instance de Mukaza, urwandiko ruzwi nka Extrait de Signification de Jugement. Bavuga rero ko bemeje ibi bikurikira: Nduwimana Kenny Claude na Muhiza Medali baragiriwe n'icaha co gutuka abategetsi, none sentare bahanishije umunyororo w'impaga w'amezi 8. Ca kabiri, Nduwimana Kenny Claude na Muhiza Medali bareze ku caha bagirizwa co guhungabanya umutekano w'igihugu. Nduwimana Kenny Claude na Muhiza Medali ngo bahihaye Fred Innocent Musereme indishi y'akababaro ingana n'amafaranga 500 y'amarundi umwe. Ikindi rero nuko ngo amagarama y'urubanza gatangwa n'abagirwa n'icaha. Bikaba vyaragiriwe rero, bikaba vyaranditswe ndetse binasinywa ko na Kenny Claude Nduwimana, ndetse n'ikopi zikaba zaratanzwe mu bisata bigiye bitandukanye. Yandi makuru twababwiye ko tuza kubagezaho ku buryo bw'idonido n'ibirabana n'urupfu rwa Nzigamasabo. Hari umunyororo yankiwe kwivuza bimuviramo gupfa. Joseph Nzigamasabo yari amaze igihe agwariye mu bitaro Bubanza. Muganga yari yamwandikiye ko yoje Bujumbura ku muhinga bishoboye. Muganga yari yavuze ko indwara ya Joseph Nzigamasabo yari batari bashoboye kuyivura i Bubanza. Barongoye ibohero rikuru rya Bubanza bararahiye ko Joseph Nzigamasabo ijanwe i Bujumbura. Abarahiye ko haja kuvugwa n'umuyobozi w'ibohero Samuel Kayandabe niwe n'ubita Decor Ajida Major Dieudonné Nahimana. Undi yagize uruhara rubi cane ni Alice Irankunda ajejwe ivuriro ryo mw'ibohero rya Bubanza. Mu kiringo c'amezi 2 yose, Alice yaranze ko Joseph Nzigamasabo aja kwivuza mu bitaro, aza kumurekura ageze habi. Ntivyagarukiye ngaho kuko kw'itariki ya 2 ukwezi kw'icumi 2024, mu gihe Joseph Nzigamasabo yari yamaze guta ubwenge yagiye muri koma, Samuel Kayanda na Dieudonné Nahimana ntaco batakoze ngo bamukure mu bitaro vya Bubanza bamusubize mw'ibohero. Ejo haheze rero niho Joseph Nzigamasabo yahavuye asandaba atavuwe neza nk'uko abaganga bari babisavye. Joseph Nzigamasabo rero akaba ari ku rutonde rurerure rw'abanyaruro bapfira mu buroko kubera abajejwe amabohero bankira kuja kwivuza. Umushikiranganji Domine Banyankimbona ajejwe amabohero ngo ntaco yigera avuga canke akora kuri bino bibazo. Joseph Nzigamasabo rero akaba ari yafunzwe azira ivyiyumviro vyiwe, abapfuye akiri muto ko kubera yankiye kwivuza. Turahuje umuryango n'abagenzi b'umuhisi, ndetse twifurize n'umuhisi Joseph Nzigamasabo kuruhuka amahoro. Mu bindi bigiye bitandukanye biriko biragaruka ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye mu kinyamakuru BNP Media
bavuga ko ngo ntivyari bikwiye ko Burundi bubandanya kuza burarangurira imbuto zirobanuye mu mahanga ngo kandi dufise ibigo nka Isabu. Unafashe ingingo yuko Burundi burangurira imbuto z'ibigori mu gihugu ca Zambia nyuma yaho ngiriye y'urugendo mu mezi aheze, abona ko igiciro c'ibigori kikigendeka kubona ikiro c'imbuto z'ibigori cahora ku bihumbi 25 vy'amarundi ubu kikaba kiri ku bihumbi 4,200 biraremurura umutwara bene gihugu. Kone ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasiguye gituma Burundi buherutse kurangura imbuto z'ibigori ya PAN 53 wabo bikuye mu gihugu ca Zambia, akaba yarabimenyesheje kuri wa gatatu gitugutu mu kiyago yatunganije kugira ayage n'indongozi z'imigambwe yemewe gukorera mu Burundi. Naho yuruko umukuru w'igihugu ngo nahimbawe namba no kubona Uburundi bubandanya kurangurira imbuto mu bindi bihugu mu gihe mu gihugu dusanzwe dufise ibigo vyashiriweho kugwiza imbuto ari navyo vyotegerezwa gukurikirana ico kibazo. Yaciye atanga akarorero k'ubukene bw'imbuto z'ibiraya mu gihe rero bene gihugu ngo bagabirije ngo bateragire, akaba yarageze ati biraboneka neza ko akamo nateye abarundi ko kwijukira kurima ibiraya kumviswe, ariko ndatangaye cane kumva ko n'imbuto z'ibiraya zabuze mu gihe igihugu gifise ibigo bijejwe ivyo bikorwa nka Isabu. Ivyo mukuru w'igihugu rero akaba yarayabishikirije mu gihe hamaze igihe misi ariko haba inama zihuza abajejwe uburimyi, intwaro hamwe n'igendereza mu bijanye n'ukuntu imbuto yaraye iguzwe muri Zambia yoshikira muri mwene gihugu harya wangura. Buri ndongozi ikaba isabwa gucunga ku buryo ikiro c'imbuto y'ibigori kitohirahira ngo kidandazwa amafaranga arenga ibihumbi 4,200. Muri iyo ntumbero nyene yo gukinga ubunyonyezi, ubusuma n'inyuruzwa ry'iyo mbuto, Lieutenant General André Ndayambaje akaba yaragize ati kwiragizwa ry'izo mbuto ribwirizwa gukorwa mu masaha yo ku murango. Ese iwanyu izo mbuto z'ibigori za PAN 53 ziramaze kuhashika? Gira ico ushikiriza muri commentaire. Banywanyi bacu ndahwema gukurikira makuru n'ibiganiro vy'imbonesha kuri Hejuru TV. Reka duhereze kuri iyi nkuru ivuga ko mu Kayanza hari umugabo ku mutumba Nyabihanga muri komine Kayanza yafashwe n'igipolisi kumva z'amatohoza. Umugabo rero yafashwe yagirizwa gutemagura imitsinda y'ibitoke igera ku 300 mw'itongo kwa nyina wiwe. Byo bikaba vyarabaye mu ijoro ryo kuri wa gatatu igenekezo rya 2 gitugutu. Bajejwe intwaro muri ako karere rero bafatikanije n'igipolisi bavuga ko bahagaritse uwo mugabo kumva z'amatohoza. Abanyagihugu rero bakuru umutumba bakaba bavuga ko umugabo yari asanzwe afitaniye amatati y'amatongo n'umuvyeyi asigaranye ari we nyina wiwe. Urongoye komine Kayanza Godefroid Niyonizigiye akaba asaba abanyagihugu kwijukira kuza baritura ubutungane bakareka kwihanira kuko iyo wihaniye nawe amategeko aragufata. Tukengurukiye mwese mwadukurikiye muri aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubageza ko mu masaha ari imbere. Cyukora fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubageza ko. Imana ibahezagire. Turi mwijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 5 gitugutu 2024.